kuvuga mu camake bikuru muvyo yakoze muvyo yaranguye. Feliciano Minani Nsengiyumva azwi ku izina ry'ubuhizi rya Maréchal Femi de Jaba yavuze ku igenekerezo rya 18 Nyakanga umwaka w'1970 ku mutumba Gasenyi aho bita ku Kariyeri wa komine Isare mu ntara ya Bujumbura abenshi bakunda kwita Bujumbura Rurale. Hari haciye nk'imyaka 8 kuva Burundi buhabuje intara yo kwikukira. N'umuhungu wa Yohani Bamvuna umutima na Elizabeth Biko. Nk'uko abivuga abavyeyi biwe batandukanye afise imyaka 2. Kubera uko gutandukana kw'abavyeyi yakuze mu buzima bubi n'imfuvyi kandi nyina wiwe akiriho. Ubwo buzima bwuzuye ingorane bwamufashije kwishira inzira y'ubuzima bwiza muri kazoza maze araheza arabishitsa. Mu rwimo rwo mu mwaka w'1993 Femi de Jaba yahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Mu 1995 yahungiye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva mu 2004 yahungiye mu gihugu cya Norvège aho asanzwe aba muri iki gihe. Mu 2006 yubakanye na ONG itanga i Lusaka muri Zambia, bakaba bafitaniye abana 5 bagizwe n'abakobwa 2 n'abahungu 3. Minani rero ni umwe mu ndanga z'umuziki w'u Burundi. Yaragendanye kandi yarakoranye umwuga wo kuririmba n'ibihangange mu muziki w'u Burundi wo mu myaka ya 90. Tuvuga nka Africa Nova, Shanjo Hamisi n'abandi. Umuririmbyi rurangiranwa Yohani Petero Nimbona batazira Kidumu Kibido yavuze ingoma y'ikizungu benshi bavuga mu bita mu rurimi rw'ikinyufunufu w'inyamazuru muranunga batwe igihe Femi yaba ariko araririmba mu biteramo bitandukanye. Indirimbo ziwe ikiri akanwa nta numwe atavugwa neye mu ndiravugwa nkunda Chérie, Reviens mon amour na cyane kuba ku isi ni ukwitonda zaramutumye amenyekana mu Burundi no hakurya y'amazi. Femi kandi ni umuririmbyi yagenze amahanga. Havuyemo igihugu cyamwibarutse yaratunganije ibiteramo bitandukanye mu bihugu bitari bike byo ku isi na cyane Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tanzania, Zambia, u Rwanda, Norvège, Suède, Ububiligi, Ubudage, Ubwongereza, Hongrie, Ubusuwisi, Ubuholande n'ibindi. Nk'uko abishimiye nahe mwe mu biteramo nibagirwa ni igiteramo cyo kuri stade Umuganda i Rubavu ku mugabane wa Gisenyi na stade regionale y'Uruhengeri mu Rwanda ari kumwe n'umugwi l'orchestre Black Power. Gushika ubu Femi amaze gushira habona imurikirane z'indirimbo twita album zigera kuri 5, akaba yazise uku gukurikira: kuba ku isi ni ukwitonda, yasize ahabona mu 1991, ibintu birahinduka, yayisohoye mu 1996, ubugabo burihaga yayisize ahabona mu 2003, umunyenga yayisize ahabona mu 2003 nyene, Mpore Burundi yayisohoye mu 2012. Kubera ko kuririmba kwa munyengetereye gushika no mu misokoro, Femi niwe yakoze amajambo n'umudiho bigize ururirimbo yariza umugambwe CNDD-FDD. Femi kandi ni umuntu akora cyane, hari byinshi yakoze byamuhaye iteka rimubwiye mu Burundi. Umwe muri byo twovuga imbuga zibiri zo kugisha amakuru yatunganije www.burundibwiza.com hamwe na www.abanyagihugu.com n'imbonesha kure yo kungurukana bumenyi bita web TV yitwa RTBB, Radio Television Burundi Bwiza. Naho muri kino gihe abakanda akorera hanze y'igihugu muri Norvège aritwararika abavukanyi biwe b'abarundi
akabafasha mu byo ashoboye abicishije kenshi na kenshi mu mashyirahamwe atandukanye. Yaratanguje ishyirahamwe mpuzamakungu Vonekovic, voix neutre contre les violences et injustices à travers la chanson. Ijwi atahogegamiye kwiyamiriza amabi n'akarenganyo biciye mu ruririmbo. Rikaba rirongowe n'umudagikazi yitwa Angela Ihoebu, Femi nawe akaba ari cegera ciwe. Iryo shirahamwe rikaba rifise ihangiro nyamukuru yo gufasha abasangwabutaka bo muri Afurika muri rusange, abatwa bo mu Burundi n'abatwa bo mu Burundi hamwe n'abandi benegihugu batishoboye baba mu misozi. Yaratunganije kandi ishirahamwe Femi de Jaba rigizwe n'izina ry'iyo ry'ubuhizi. Iryo shirahamwe rikorera mu gihugu cyose kandi rifasha abantu mu bice bitandukanye by'ubuzima. Muri iryo shirahamwe nyene harashinzwe ikigo ndangakaranga Femi de Jaba indata Burundi gifasha ahanini urwaruka. Femi de Jaba niwe kandi yatanguje umugambi w'ihiganwa ry'umukobwa mwiza cy'ubwenge kandi w'akaranga Miss Nakaranga, rifasha ahanini abigeme n'abatwakazi mu bintu bitandukanye. Neira Mutoni w'Imana, umwe muri abo bigeme n'abatwakazi yafashijwe biciye muri uwo mugambi wa Miss Nakaranga, yarashoboye gutsinda ihiganwa rya Miss Kayanza 2020. Ubu akaba afashwe mu mugongo kandi akurikiranwa n'ishirahamwe Femi de Jaba kugira ngo arangure imigambi yiwe. Femi niwe yatanguje kandi ishirahamwe Inabuti, inyenyeri z'Uburundi ku isi yose, Unissons des artistes du Burundi et de la diaspora, ishirahamwe ry'abanyamuziki b'Uburundi no mu mahanga, akaba ari barirongoye. Nk'uko mwavyumviye muranunga, Femi niwe kandi yatanguje iciyumviro cyo kwandika igitabo cy'itororokanirizo y'ibijanye n'umuziki w'u Burundi, encyclopédie musicale. Ico gitabo kikaba kiriko kirandikwa n'ishirahamwe Femi de Jaba rifatikanije n'ubushikiranganji bwegukira imico n'akaranga. Nk'uko mwavyumviye, akora ibintu byinshi bitandukanye kandi akabirangurana umwete n'ubwira. Ni umuntu rero afise impano zitandukanye kandi arondera cyane ahantu hariya. Mu myaka y'1989 yarabaye umukinnyi w'umupira w'amaguru akomeye cyane. Yarakiniye mu mugwi wa Inter FC nk'umutangirizi w'itsindo, rimwe na rimwe nk'umusubirizi w'umutangirizi w'itsindo rurangiranwa aho hambere yitwa Habarugira 9. Mu gusozera incamake y'ubuzima bwa Femi, mumenya ko bivanye n'inyigisho n'ishabwenge yaronse, Feliciano Minani Nsengiyumva batazira Marshal Femi de Jaba n'umuhanuzi w'abubakanye n'abitegurira kubakana bita thérapeute de couple. Ndabakengurukiye.